Inshuti bakunzi b'ibiganiro vya Divyizigiro turabaye kaze muri no mwanya wano majambo y'Imana n'umwanya mwiza n'umwanya w'igiciro kinini kugira ngo tuvugane ku majambo y'Imana. Si bose baronka umwanya nk'uyu, si bose baronka novuga ni igitangaza nk'iki cyo kuba bashoboye kumviriza amajambo y'Imana, ariko rero wewe wagira ubuntu kuba ushoboye kumviriza amajambo y'Imana. Hari abandi bitakunze bivanye n'impamvu zitandukanye. Reka dusome amajambo y'Imana muri kumwe na Jackson Nkishimana muno mwanya wano majambo y'Imana. Dusome mu byahishuwe Yohana 3:7. Byahishuwe Yohana 3:7 turasoma duti: wandikire umumarayika w'ishengero ry'i Philadelphia utuwera uw'ukuri ufise urufunguzo rwa Dawidi, uwugurura ntihagire uwugara kandi uwugara ntihagire uwugurura. Aravuga ibi, ndasubiramo naho nyine ati: wandikire umumarayika w'ishengero rya Philadelphia utuwera uw'ukuri ufise urufunguzo rwa Dawidi, uwugurura ntihagire uwugara kandi uwugara ntihagire uwugurura. Aravuga ibi. Aya n'amajambo y'Imana, n'amajambo Yohana yeretswe ku mashengero, yeretswe kubizoba, kubihari, kubizoba kandi bimwe biriko biraboneka, n'ibindi hari n'ibindi bigisigaye kuzoboneka. Niwe yeretswe no majambo. Hano rero ijambo ngomba kuvuga ni ryerekeranye no kugurura no kugara, niryo jambo ngomba ko tuvuganako. Ijambo neza na neza rivuga riti aruguruye. Vuga uti amen. Aruguruye mu bugingo bwawe. Vuga uti amen. Kumenga nubona neza. Yes, aruguruye. Aho byakabereye ni kera, noneho aruguruye. Ano majambo n'amajambo yaravuzwe ko Imana ari ishoboye kugurura kandi ishoboye no kugara. Kenshi na kenshi turihenda ugasanga mu buzima bwawe ushizeho ikintu imbere, ubona umenga biranse, ubona umenga nico coba kiri imbere, nico ubona umenga gishoboye kugara canke kugurura. Ariko n'amajambo y'Imana aratugaragariza muri hishurirwa Yohana yagize yuko hari ushobora kugara ntihagire umuntu n'umwe yugurura, kandi ashobora kugurura ntihagire umuntu n'umwe yugara. Ubuzima bwawe buri mu ibanga ridasanzwe, uko ubayeho biri mu ibanga bidasanzwe, uko wavutse biri mu ibanga ridasanzwe. Nubwo ushobora gusigurira abantu uko wabayeho, uko uri, nuko kumbure uko ubona imbere hazoba, abantu baragerageza kukumviriza kandi ukabona umenga barakumviriza neza, mugabo ntabwo baba babishize mu mitima yabo. Ariko neza neza ibanga ry'ubuzima bwawe hari umuntu arifise, kandi afise ububasha n'ubushobozi bwo kugara canke akugurura. Kandi niyugara nta muntu n'umwe ashoboye kugurura, kandi niyugurura nta muntu n'umwe ashoboye kugara. Niyo mpamvu nkubwiye ni aruguruye. Jack aruguruye. Yes, aruguruye. Akira urufunguzo wugurure winjire. Ubuzima bwawe bwagiye bugira intambuko zitandukanye mu buzima. Intambuko zimwe kumbure zibiri canke zitatu, zine, zitanu, nta wuzi izo umaze gucamwo. Ariko kumbure iyi ntambuko wowe uriko canke irigeragezwa wowe uriko yoba ari geragezwa rya nyuma, kandi aruguruye kugira ngo uce winjira. Abisirayeli bamaze kujabuka Yorodani bari bazi ko biheze, noneho binjiye muri ca gihugu c'isezerano. Mugabo baje kubona ikibazo kidasanzwe kiruta kumbura ibindi byose, basanga kumbe Yeriko nayo iraho. Baranduka umutima, babona umenga ntibikunda, ntibishoboka, babona umenga birahagaze. Urashobora kuba imbere yawe hari Yeriko yawe, wamaze kujabuka Yorodani, wamaze kujabuka byinshi, kandi ibyo byose wagiye ubijabuka mu buryo butandukanye kandi bugoye cyane, ku buryo wowe ubwawe warihevye, ku buryo ubwawe wumva umenga biraheze, karabaye, mugabo ukaza ubona urubitambutse, mugabo ibyo byose wabona umenga ni bito. Mugabo ubu rero uje kubona ikindi kiruta ibindi byose kandi gikomeye kurusha ibindi byose, ukabona umenga ni Yeriko. Mugabo nubwo ari Yeriko, ijambo ry'uno munsi rivuga riti aruguruye. Amen. Canke nuvyumva.
amasezerano yawe ndabigutomore neza, amasezerano yawe agira shike rero, kuko warasezeraniwe kenshi kandi wabibwiwe kenshi. Sawa, warabibwiwe kenshi, sivyo? Hari ivyo wabwiwe wowe ubwawe, hari ivyo wabwiwe biciye mu bandi bantu, hari ivyo wabwiwe biciye mu majambo y'Imana, hari ivyo wabwiwe usomye ijambo ry'Imana mu buryo butandukanye. Urafise ukwizera warimwo, kandi urafise ukwizera wumva ati neza na neza ubungira ninjire, mugabo ukabona umenga hari ikintu kiguma kizibira, ukabona umenga ntibikunda kujabuka ngo ushike hahandi. Ariko rero uno munsi ndakubwiye nti aruguruye. Abisirayeli batonze ku rugamba bagiye kugwana n'Abafilisitiya, mugabo baja kugwana batagira iki, nukuvuga ukwizera na gutonya canke ivyizigiro na gatonya, batabona ko bishoboka. Mu gihe Goliath yari yahagaze imbere yabo kandi aboneka ko akomeye cyane, ko ari kigatanya. Bose nta n'umuntu n'umwe yumva ko yuguruye, ntibumva ko Imana ishobora kugurura, kandi bose bumva umenga ntibikunda. Goliath yaraseruka bose bakaca banyegera. Yari amakambi y'abasirikare bakomakomeye, harimo abajenero, harimo abakolonele, harimo abamajoro, abandi bose bakomakomeye, babandi avuga rimwe ibintu byose bikaca biba. Ariko hari umwana mutonya w'umusore yitwa Dawidi yarazibanga yuko yuguruye ntawugara, kandi yugaye ntawugurura. Dawidi yaje kuboneka nk'umuntu azi neza urufunguzo aho ruri, kuko igihe yaza aje kubaza bene wabo, musanzu yari yaje aje kubazanira ibifungurwa, ashika asanga bene wabo bari ku rugamba, asanga hari umuntu yitwa Goliath avuze bose baca batinya, kandi bari bamaze irenga iminsi 40, nako bari bamaze iminsi 40 batonze urugamba, kandi nta n'umuntu n'umwe yagira icyo avuze, kuko Goliath aserutse bose baca banyegera. Mugabo Dawidi karagapeti gatonya kibereye mu ishamba, kabayeho n'ibikoko, kabayeho n'intama, kabayeho kagwana n'idubu, kagwana n'intare, nibwo buzima bwari gwiwe. Iwabo ntabwo bari bigeze no kumwiyumvira ko, kuko igihe Samuel yaraje kurondera uzoba umwami mu rugo kwa Yese yerekana abandi bana bose, mugabo Dawidi yamubona nk'umwana yibagiwe. Kugeza aho Samuel nawe avangirwa yibaza ko ari Eliabu ategeza kuba umwami, mugabo Dawidi yari yibereye mu ishamba. Wa undi abantu bibagira, Imana niyo ibwiye ati nduguruye. Kutabibona vuga uti amen. Wa undi abantu bose basuzugura, wa undi bose babona umenga ntaco amaze, noneho Imana ivuze iti nduguruye. Ati wa undi yugurura ntihagire uwugara, kandi akugara ntihagire uwugurura, niwe avuze ibi. Aserutse ba bandi bari bakomeye baca banyegera. Goliath arashobora kuba ari imbere yawe mu buzima, Yeriko irashobora kuba iri imbere yawe mu buzima, n'ibindi bisagara bikomakomeye biteye ubwoba birashobora kuba biri imbere yawe mu buzima. Ariko none uzobinesha gute? Hari ufise urufunguzo. Uzohajabuka gute? Hari ufise urufunguruzo. Ikiyaga gitukura kirashobora kuba kiri imbere yawe, mugabo kijabuka gute? Hari ufise urufunguruzo. Yosuwa Imana yamubwiye ati ngira ndagukuze. Abandi ntabwo babibona, kandi hari impamvu Imana yashimye gukuza Yosuwa, itashimye ko umure gukuza naka canke naka. Ni nayo mpamvu Imana ishimye ko ikugururira wewe, itashimye ko umure kugururira naka canke naka. Dusomye mu gitabo cya Yosuwa 3:7, uno munsi ni 3:7 gusa. Twasomye ivyahishwe Yohana 3:7 na Yosuwa ni 3:7. Dusome. Maze Uhoraho abarira Yosuwa ati uyu munsi ngira ntangure kugukuza imbere y'Abisirayeli bose, kugira ngo bamenye yuko ndi kumwe nawe nkuko namana na Mose. Ndasubiramo.
maze Uhoraho abarira Yosuwa ati uyu munsi ngira ntangure kugukuza imbere y'Abisirayeli bose kugira ngo bamenye yuko ndi kumwe nawe nk'uko namana na Mose. Amen, amen. Amen, amen. Kandi amen. Imana ngaha ibwiye Yosuwa ko igira imukuze, kuko niyo ifise urufunguruzo rwo gukuza, niyo ifise urufunguzo rwo gushira umuntu hejuru, niyo ifise urufunguzo rwo gushira umuntu hasi. None Yosuwa Imana yaramushimye. Murazi igihe Yosuwa bagenda gutata igihugu cya Kanani, bagiye ari abantu 12. Yosuwa yavuga amajambo y'ivyizigiro, kandi Yosuwa yabona ivyo abandi batabona. Bari Yosuwa na Kalebo. Yosuwa yavuga amajambo y'ivyizigiro kandi akavuga ivyo abandi batavuga, kandi akabona ivyo abandi batabona. Si ngombwa uvuge nk'uko abandi bose bavuga. Si ngombwa mu gihe bavuga ati ndagowe nawe winjiremo ati turagowe. Si ngombwa mu gihe bavuga ati ndapfuye nawe winjiremo ngo turapfuye. Ariko urashobora kuvuga ijambo ry'ivyizigiro, kuko ufise umuntu afise urufunguzo wo kugurura aho hantu hazivye, aho hantu vyanse ko bahaca. Abantu bose bavuze ati yo nibikunda, ati kurujya mu directeur ntushobora kuronka akazi nibikunda. Murashobora kuba mujanye n'abantu 50 mugiye gusaba akazi, muri abo bantu 50 49 nibo bavyigiye, wewe wenyine akaba ari utavyigiye. Bakaba bakeneye umuntu umwe, ukaza gusanga ari wewe ukaronse, wewe utavyigiye mugabo 49 ntibakaronke. Uti Jack birashoboka? Undi ati sashoboka. Birashoboka. None ko ugurura tumufise, kandi ari we kubwiye ati nduguruye, kandi ashatse kugara ari we yugara. Niwe afise ubushobozi bwose, niwe afise inkomezi zose, niwe ashoboye kugurura ntihagire uwugara, niwe ashoboye kugara ntihagire uwugurura. Kandi bikunda ku muntu afise amajambo, afise no mu mutima wiwe ivyizigiro no kwizera. Ari abantu bafise, nagira mvuge ndi ingabire, mugabo mu ngabire Paulo yavuze ntayirimwo, bafise kuvuga amajambo yo guca ivutu mu buzima bwabo. Nibigire bavuga ikintu ciza gishoboka. Dusubiye kuri batasi 12, 10 babona ko abantu b'ikanani ari bigatanya kandi bakomeye, kandi c'était vrai, byari ivyo kuko bari bigatanya, kandi bari abantu bashoboye, kandi bari abantu b'inkomezi. Abantu 10 babona kote negative gusa, uburyo bitakunda gusa, ibidashoboka gusa nivyo babona. Kandi koko bari bigatanya, nta nubwo babeshe. Oya, bavuze ukuri. Ntabwo babeshe, bavuze ukuri, kandi kwari ukuri koko. Bari abantu bakomeye, kandi bari abantu b'inkomezi. Mugabo Kalebo na Joshua barabibona, mugabo barondera kubona ibyiza vyoba birimo, ibishoboka vyoba birimo. Nivyo sida irica abantu. Mugabo nubwo yishe benshi, harimo bangahe bakize. Vuga uti amen. Wewe nubone babandi bakize, nubone babandi bapfuye. Hari abantu bazi kwihebuza abantu, bakabereka ibidashoboka n'ibidakunda gusa mu buzima. Umunsi umwe nari ngwaye, kandi nari nafashwe giturumbuka. Ivyo namanda bitangaho akarorero, kuko umuntu ariko arigisha ijambo hari igihe usanga bimwe usanga byamubayeko. Maze umuntu yarantwaye kwa muganga, bari babiri mu muduga. Umwe abwira uwundi ati ko Jackson aremvye uko, ati afashwe nkuko naka yafashwe kandi yaciye apfa, ubwo nyine yaciye apfa. Uwundi aramubwira ati yareka kumuca umutima, ntapfa arakira. Wa wundi nawe ati nukuri ndakurahiye adapfa. Ati umuntu agwaye uko urabona arashaka kugaruka. Ati naka we ntumuzi, naka ntiyafashe uko nyene yaciye apfa. Wa wundi nawe amubwira ati oya ashaka kudapfa gakira. Undi atoya ati sinzi nuko tumushikana kwa muganga, ategerezwa gupfa. Ati kona naka yari yafashwe uko nyene. None sinakize sindiho.
hari abantu bazi guca intege abandi. Mugabo no kubwira nti hari ushoboye kugurura ntihagire uwugara, kandi akaba ashoboye kugara ntihagire uwugurura. Uwo rero turamufise, ni nawe avuze ati aruguruye ni winjire. Byaranse ko uheba inzoga, byaranse ko uheba gusambana, byaranse ko uheba kwica, byaranse ko guheba ivyo byose ugenderamo. Ngo uno musi aruguruye, kandi uje gusenga uno musi kugira ngo ukizwe uno musi. Uno musi ni gwawe, kandi ni warata iyo occasion uronse uno musi. Ejo ntuzi ibizoba, ivyawe ni vy'uno musi. Sawa? Imana ibwira Yosuwa ati maze uhoraho abarira Yosuwa ati uyu munsi ngira ntangure kugukuza imbere y'Abisirayeli bose. Imana igomba igukuze rero imbere yabo muvukana bose. Imana igomba igukuze imbere yabo mwabanye bose. Imana igomba igukuze imbere yabo bantu bazi amateka yawe. Ntibyari byoroshe. Imana ntiyari kumubwira ati ngira ndagukuze imbere y'Abanya-Ethiopia, imbere y'Abarundi. Abo bose ntibazi aho yaciye. Muga Imana igomba igukuze muri abo bantu nyene bazi kahise kawe. Oye, bari bakuzi, barazi uko wabayeho, barazi kutigeze uronka umwana, barazi imyaka umaze utararonka umwana, abarazi imyaka umaze upanze, barazi imyaka umaze widodomba, barazi imyaka umaze uri umupfakazi, barazi imyaka umaze uri imfuvyi. Abo nyene niba Imana igomba kukwishura bahari. Na wa wundi yakubwiye neza abimenye, na wa wundi yakubwiye nabi abimenye, na wa wundi mwumvikana abimenye, na wa wundi mutumvikana abimenye, na wa wundi naho nyene. Kandi ngene uza kugwana urugamba nukoresha inkomezi zawe namba na gatonya, kandi nukoresha inguvu nyinshi. Suko muyomba yoza canke binamu canke shangazi canke kinuki wa undi yahora garagara. Mugabo aho Imana izoca ni hahandi utaziga, utaruzi ko ushobora guca ahantu. Abisirayeli bari bamenyere kugwana urugamba bakoresheje ibigwanisho byabo bikomakomeye. Mugabo urugamba rw'Yeriko gora batangaje kuzinguka Yeriko gatandatu inshuro yindi bagakoma indura karuru kugira ngo bashobore gufata Yeriko. Ni byari bisanzwe, yari intambara batigeze kugwana, nibigeze bagwana indi ntambara imeze nk'iyo. Nawe urashaka kubusigaje intambara imwe kugira ngo winjire, urashaka kubusigaje intambara zibiri kugira ngo winjire. Ntugire ubwoba kandi nturanduka umutima. Mu buzima bwawe uzubona ibishoboka kuruta kubona ibidashoboka. Uti Jack, kweli koko ndashaka kubona ibintu mbona umenga birananiranye nkaca mbona ibishoboka? Yes. Reka nsubire ku karuriro ka Dawidi ageze aho bene wabo batonze ku rugamba, nigeze agira ubwoba nubwo bene wabo bari mu bwoba mu gatengo kadasanzwe. We yabona ibishoboka
kuruta kubona ibidashoboka. Abisirayeli bari ku rugamba, harimo bakuru we batatu. Abo bakuru we batatu babona mutonya wabo aje, babona umenga aje gusamaza abandi, kuko bamubaje ati we ibyo udedemba ngaho nibiki, we udutama twaviye wadusize. Dawidi yaguma baza ati none uwo mwica bo muhiki. Yasanze bariko barabiganira, nabo bavuga ati uwo mwica umwami yamubwiye ko aca mubera umukwe. Dawidi uwimana yugururiye sha nta utamwikunda akazago. Dawidi aje kubaza iryo jambo, kandi Dawidi yabayeho afasha umwami Sauli gukubita, novuga kuri ubu tovuga ko ari gitare, yamuvugiriza inanga kubera idayimoni. Ijambo ry'Imana rivuga ati impwemu mbi iva kuhoraho yaguma igora Sauli, maze bamubwira ati reka tukuronderera umusore akiri muto azi gucuranga neza kugira ngo bikunde neza iyo dayimoni ntibandanye gufata. Bari bamuzaniye Dawidi. Dawidi yahora aba kenshi ku mwami, akaba kandi ni muhiri wabo. Mugabo umwami yarabizi, yarazi ko ari umwana wo kwa Yese. Mugabo maze kuvuga ko agira yice Dawidi Goliati, umwami yahavuye ahamagara abantu arababaza ati buriya ujya n'umwana wande? Imana imaze kuvuga ati nduguruye, abantu bazobaza ati abari bakuzi mugabo bazuca batangura kubaza ati bwa bundi ujya n'umwana wo kwa Ntuzenya, ni wa wundi abahandi muri Dawidi. Ngomba kuvuga ko umuntu yugururiwe yakagombye kubona ivyo abandi batabona, yumva ivyo abandi batumva. We yumva ivyiza kandi ibishoboka ibijanye n'inkomezi z'Imana kuruta kubona ibidashoboka bijanye n'inkomezi za Satani. Abisirayeli babona Goliati nk'ikigatanya kinini, mugabo Dawidi yari muto, muga kabona Goliati nk'akantu gato. Abisirayeli babona ko bidakunda kandi ko bidashoboka, mugabo Dawidi yabona ko bikunda kandi ko bishoboka. Reka nkwereke, Dawidi yatoye amabuye 5, kandi yayatoye aho abasoda b'Abisirayeli babona. Nuvuga ko ayo mabuye barayabona, mugabo ntibabona ko hari ibuye rimwe muri ayo mabuye rishobora gukuramo Goliati. Hari ibuye rimwe ryategerezwa kwica Goliati, mugabo abandi bose ntacyo babonye. Bagendana ibikoho, kumbure kuri ubu tovuga ibikoho, mugabo bakoresha imyamini n'amacumu n'ibiki n'inkinzo n'ibiki. Ivyo byose bari babifise ibigwanisho bikomakomeye byari bigezeho muri ico gihe. Babona ati ibi rero nivyo dutandana ku rugamba, mugabo n'ibigwanisho byabo n'abasirikare babo bari bafise, n'abagenero bari bafise, abakolonere ndazi abandi n'abandi bananiwe, bicaye mu gatengo. Umuntu umwe nka Goliati yavuga bose bagapfukama, bagakoma induru, bakarira, bakavuga ati noneho turapfuye. Umwe wese yaraba inzira yocamo mu kwiruka. Mugabo Dawidi yaramaze kugururirwa. Wugururiwe ubona ivyo abandi batabona, wumva ivyo abandi batumva, utahura ivyo abandi badatahura, ubone ibishoboka kuruta kubona ibidashoboka. Nivyo diabetes yisha abantu benshi. Diabetes yisha abantu benshi. Ingwara y'igitigu yisha abantu benshi. Igituntu cisha abantu benshi. Ndazi ibiki n'ibiki vyisha abantu benshi. Mugabo rero n'abandi bake bakize. Kubera ko toharurira kuri abo bakize. Abadamu bakuwemo igitereko bose nibigeze bavyara. Kubera ko tobona kuri abo bandi bashobora kuvyara harimwo wewe. Uti Jack, hari wigeze kuvyara atagira igitereko? Nuntwenze. Dawidi nigeze kwica Goliati, kandi Goliati ntiyari bwigere yicwa. Urabitahura? Uravyumva neza bien? Goliati ntiyigeze yicwa. Yishwe ubwa mbere n'ubwa nyuma, yishwe na Dawidi. Yes.
hari ingwara kumbura ata muntu numwe kwisi arigera yikira, mbwo wowe ushobora gukira uno munsi. Urashobora kugwaye cancer y'ahantu ndazi mu mara, ahantu kumbure muganga kubwira ati nurindire ati indwi ni yaherukiriho kizuba ari gitangaza nibikunda neza na neza nk'indwi igira kabiri urashobora kuzobaho, urashobora kuburahamagara umuryango ukabasezera ukavuga ati Jack nivyo muganga amaze kumbwira naho yize hose nta muntu yigeze akiri cancer. None ndakubaze, hari umuntu yari yigeze kwica Goliath? Nta muntu numwe yari yigeze yica Goliath. None uwugurura ntihagire uwugara, avuze ati nduguruye. Arugurura ntihagire uwugara, yugara ntihagire uwugurura. Noneho niwe kumbure yari yugaye, none agira yugurure. Sasa probleme kwapi? Ingorane irihe? Nimba ushoboye kugara akaba atugaye, akaba ushobora kugurura ntihagire uwugara, akaba rero yuguruye, ingorane irihe? Iyo mbwira Mordekayi akicaye imbere y'umuryango ibwami agikora akazi kiwe kizamu, nkamubwira tuzokwambara impuzu z'inyambara abami, nkamubwira tuzokwinjira umeze nk'abandi mugabo uzosohoka utameze nk'abandi, yari kuvuga ati Jackson ndaza amajambo yawe aremesha. None jewe ndi umuzamu ijoro n'umurango ndyama ngaha, narafashije n'umwami nta n'umuntu numwe yanyibutse, nararindiye ko bazongira umukuru w'umutumba, narindiye ko bazongira basi na chef de quartier, nararindiye ko bambwira basi wowe uzorutangisha amahera ya mavomo yo mu gisagara, nararindire ko bambwira basi wowe uzoja kwikamba uzurarihisha amahera ku ikomine, nararindiriye basi ko jewe nzora marura basi imiduga yinjira mu gisagara, nararindiriye nta n'ikintu na kimwe. None umbwiye ko nzokwambara inyambara abami kandi ninjira ibwami kandi mvugane n'umwami kandi soke meze nk'abandi. Je nari kumubwira ati please buraretse, uwugurura ntihagire uwugara kandi yugara ntihagire uwugurura, ni wavuze ati urashoboye kuhinjira. Maze urabarira Yosuwa ati uyu munsi ngira ndagukuze imbere y'Abisirayeli boss. Nabwo yavuze ati imbere y'Abisirayeli benshi, oya imbere y'Abisirayeli boss. Kumbure Yeriko yawe umaze kuyizunguka ubugira gatatu, cyangwa ugeze kuyigira kane, cyangwa ugeze kugira gatanu, ituri igeze gatandatu, hasigaye ituru ya nyuma kugira ngo Imana ikore. Ntudende bukigwe, ntudende bukigwe. Wa mugabisha w'ingabo za Siriya yagiye kuri Elisha amubwira ko agomba kuba umukiza. Yagiye mu ruzi rusanzwe inshuro ndwi, inshuro y'indwi buriya ni idasanzwe. Uno musi twasomye 3:7, igice cya 3 ku murongo w'indwi. Inshuro ya 3 ni idasanzwe, inshuro y'indwi ni idasanzwe. Ntugire ubwoba, irakugururiye. Warasavye kenshi, wararize kenshi, waratakambye kenshi, tangura kubona ivyo abandi batabona, tangura gutahura ivyo abandi badatahura. Kakabuye gato kari ngaho aho abantu bose barengana, kari kabayeho kugira ngo kice Goliath. Mgo nta muntu numwe yakabona, abantu bose babona ibiboneka n'amaso kandi bitahurika neza. Hari ibintu bitahurika bien kandi ukabitahura neza. Kumva ko umuntu bamukasa ukuguru atakundi kuguru gushobora kubaho biratahuritse neza. Uti Jack none ugomba kumbwira ko bishoboka. None ni giki kidashoboka? Uti Jack tu exagere, urarenza sindenza. None wari kubwira Abisirayeli ko Goliath ashobora kwicwa n'akabuye kitopito kandi gatewe n'umuhungu muto yitwa Dawidi, umuhungu wo kwa Yese mu ishamba hariya mu cyaro, bari kuvyemera?
ndababaza, wari kubwira abisirayeli ko ikiyaga gishobora gupasukamo kubiri maze bagacamo hagati, za ngabo z'abamisiri zikagwa mu ruzi cyangwa mu kiyaga, bari kuvyemera? Wari kubwira Ntamani umunyamibembe ko yokira agiye mu mazi gusa incuro ndwi, bari kuvyemera? Wari kubwira abantu ko naka yavyaye amazi imyaka 70, tuvugeho muri Bibiliya, nawe urazi abandi bantu bagushingiye intahe yavyaye amazi imyaka 17 atavyara, yavyaye amazi imyaka 13 atavyara. None ari umuntu yari kuvyizera? Tangura kubona ivyo abandi batabona. Dawidi yafashe kajya kabuye gato agatera Goliyati kamugwa ku ruhanga. Mugabo Goliyati icyatangaje nuko Goliyati ataguye agwa inyuma agaramye. Urazi inguvu zije imbere, ibuye rikaza rivuye imbere rikamukubita ku mutwe, yakagombye kugwa, yategerezwa kugwa agwa agaramye. Mugabo yaguye yubamye. Bisigura iki? Yaguye akubita salut imbere ya Dawidi, ati ndakuwashe vieux nubwo uri umupeti, urakomeye. Goliyati bamukubise ibuye ku mutwe, agwa yubamye imbere, agwa araba imbere avuga ati naho nakagendeye. Dawidi ujya mupeti genda mukunda, mugabo munyuma yavumuviye kuko yavuye asaza arapfa. Mugabo icyo gihe yarakiri umupeti, yarakiri umwana muto, yavuye yiruka aja guca umutwe Goliyati, acayereka Abafilisitiya. Mwishimira iki? Icyo mwari mwishimiye singiki? Nakidashoboka. Nubwo vyoba bigoye gute, birashoboka. Nubwo ukuguru bagukase, Imana ishobora kuremera ukundi kuguru gushasha bikaza bien. Nubwo uri umutamakazi utagira amenyo, ataniginyo na rimwe risigaye, Imana irashobora kuremera yandi menyo ukagira amenyo meza kandi yakana k'imyaka 15. Irashoboye. Jackson, none ibyo uvuga umva bishoboka? Yego birashoboka. Ndakubaze nawe, ivyo byanditse muri Bibiliya eske uravyemera ko bishoboka? Uravyemera ko Dawidi umwana mutonya ashobora kwica Goliyati akoresheje akabuye gatonya kamwe kandi yatoye ngaho hasi? Bakuruwe bose bari ngaho, abasirikare bakomakomeye bambaye amapete n'ayandi, inkinzo n'ibindi byananiranye. Mugabo umwana w'umusivile umwana w'umusivile, umusivile akwiye niwe yaje kubakuraho agakengegwe, agasuzuguro bari bamazemo imyaka n'iyindi. Aruguruye imyaka umaze muri izo ngorane iramaze. Wa wundi yugurura ntihagire uwugara, yugara ntihagire uwugurura, avuze ati nduguruye. Ntabwo yuguruye twamugina, ariko yuguruye umuryango kugira ngo winjire. Uri kuvyumva? Uri kurabitahura neza? Sinzi ko bitahura neza. Yuguruye, nta mpamvu nimwe yotuma utinjira. Ko yasezeranye none irabishikije, kandi amasezerano nasigaje ikiringo kirekire. Kumbureho basigaye gusa Yeriko gusa, kumbure hasigaye kuzinguke inshuro igira kabiri gusa, cyangwa inshuro igira gatatu, cyangwa inshuro igira gatanu. Kumbure ugeze ku inshuro igira gatandatu, ntudendebukigwe warushitse, hari hageze. Yuguruye hasigaye kugira intambuka imwe gusa yo kwinjira, none watanguye kudendebukigwa. Nturekure. Wari afise umugambi mwiza, kandi umugambi udasanzwe, kandi umugambi ukomeye ku buzima bwawe, kuko utahari kubw'igihamana, ariko uriho kubw'umugambi w'Imana.
abantu bakubona usa n'abandi, bakubona wambaye agakositime nk'abandi, bakubona wambaye igitenge cyangwa imishanana nk'abandi, ariko ntabwo umeze nk'abandi. Wowe ufise isezerano ry'uhoraho kandi ufise icyo Imana yakuvuze ko ntiwapfuye kubaho. Ni nayo mpamvu nubwo baguhize kumbure bakwice, nubwo baguhize kugira ngo bagukuze mu kazi, nubwo baguhize kugira ngo bigende ukuna kuriya, atavyo bazoshobora kiretse uhora bikunze kubugombe bwiwe akavuga ati ndaretse kwibi biba kugira ngo ninjiri ndamwinjiza aha, kuko umuryango cette fois uruguruye. Umuryango uruguruye kandi uguruye ku bwawe. Harageze nawe ko winjira. Mu kwinjira se kindi ni kubona ibyo abandi batabona, bya bindi basuzuguye bakaba bakiriye bibi gusa. Urazi ibintu bibi nivyo biba byinshi kuruta byiza. Muri bijya bibi byinshi urashaka kubyirengagiza ukabona cya kindi cyiza gishoboka, cya kindi gishoboka, cya kindi Imana ishoboye kugukorera biciye muri aho nyene. Nta kibi kiburi cyo kimara. Muri cya kibi bazogukorera, muri cya kibi kikuzako harimo icyiza kinyegeje kure. Yosefu bene wabo bari bazi bako bamukoreye ikibi, koko cyari kibi, mugo muri ico kibi hari hanyegejemo icyiza. Yosefu yari umwana muto nawe nyine, umusore muto, ndibaza ntiyari bwashikana imyaka 20. Mugabo yatanye n'umuryango, bamugurishije kujya kuba umukozi w'abandi, kujya kuba umugurano. Kera rero baragurisha umuntu akaja kuba igikoresho. Ntabwo yaba ari umuntu, mugabo yabe igikoresho, ikintu. Ushatse urica, ushatse urakata ukuguru. Amashirahamwe ajeje agateka kazina muntu ntiyari bwabeho. Ubucamanza bugororotse ntibwari bwabeho. Hari kera muravyumva. Yosefu aja kure y'umuryango, aja kure ya nyina, aja kure ya papa, aja kure ya bene wabo, kandi agurishwa na bene wabo. Byari byoroshe ko yobagirira inzigo akavuga ati nubwo ndi muri Misiri nzorondera itike nsubire iwacu nje nice naka. Byari bikunda kandi byari bishoboka. Yari gukora akazi k'ububoyi cyangwa akafyatura amatafari cyangwa akora ikindi, mugabo akaronka niburi n'amahera makenya ashobora kumusubiza hariya, cyangwa akarondera umuntu apanga neza kugira ngo asubire hariya kandi asubire gukora ikibi kindi, nako asubire gukorera ikibi babandi bamukoreye ikibi. Byarashoboka. Mugabo yagumye hahandi muri ya mageragezwa yiwe, muri za ngorane yararimo azibamwo ashima, kugeza ahura n'ingorane ya muka Potifa. Aronse ingorane muka Potifa, yaje kuboneka iyo ngorane ageze abona kumenga igicu canke inyishu iri kuraboneka ko yaramaze kuva kure, amaze kwegera ibwami. Mugabo naho nyene hariko haboneka inyishu. Ingorane zawe buriya zigusunika kugira ngo zigushikane ku nyishu. Vuguti amen. Jack sindavyumva neza, ndabisubiremo. Izo ngorane uri kuracamwe nizo zigusunika kugira ngo ushike ku nyishu. Yosefu yabona ibishoboka gusa. Yaraza ati nubwo ndi mu gasho, nubwo ndi ahantu umenga ntibikunda, birashobora gukunda ku munota umwe gusa. Yabona ibyo abandi batabona. Ndasubiye kuri Yosuwa na Caleb. Babonye ko igihugu cya Kanani gitemba amata n'ubuki, mu gihe abandi babona gusa ibigatanya. Kumuri wari umaze imisi ubona ibigatanya gusa imbere yawe, wabona ko bidakunda gusa. Ariko aho nyene ubonera ko bidakunda, hari indi nzira imwe yonyene yuguruye kandi utabona cyane, kandi abandi batigeze babona. Kakabuye Dawidi yabonye abandi bose batigeze babona, cya kigwanisho gisuzuguritse itopito. Yes, abandi bakoresheje bigwanisho bikomakomeye bya rutura, mugabo baranyegera munsi y'imisozi, munsi sinzi y'amamanga n'ibindi banyegeye. Mugabo Dawidi yahagaze
nk'umukozi azi neza ko umuryango umaze kugururwa, hasigaye gusa ko hakogwa ikintu cyo kwizera, cyo kubona icyo abandi batabona, cyo gutahura icyo abandi badatahura, no kumva icyo abandi batumva, kugira ngo rya nyishu yiwe ikunde ishoboke. Chaka, none ibibazo ndimwo birashoboka ko bihera aho bitahera. None ko yuguruye none ko yuguruye ingoraniriye, hasigaye wewe rero kubona ibyo abandi batabona. Kubona ibyo abandi batabona, ngomba kuvuga ni kubona ibishoboka. Ibidashoboka muri iyo nzira nibyo birimo kandi byinshi, muga harimo ibishoboka muri ivyo. Kuba abantu barapfuye kubwizo ngorane biriho benshi barapfuye biciye muri izo nzira kanaka ko muri wo burimo. Muga hariho n'abakize, nubwo babaye bake barakize. Nubwo benshi byagenze uku ntibavyaye, muga hariho bake bagiye kuvyara urimwo. Nubwo umuntu ahembwa 50,000 atarigera gura parcelle, nawe ukabuhembwayo cyangwa urenzaho gato, urashobora kuyigura. Nubwo wewe birashoboka. Ni giki kidashoboka imbere y'Imana? Ni giki kandi kidashoboka kuwizera? Wewe ufe kwizera gusa kandi ubona ibyo abandi batabona, ubona inyuma y'umusozi. Ijambo ry'Imana tubwira ko ahindura imisozi akahindura amataba. Nubona inyuma y'uwo musozi hari ikintu. Nugumiza amaso yawe kuri uwo musozi gusa, ubona ukuntu umusozi uruhije, ubona ukuntu umusozi hari amabuye, ubona imisozi wabuze n'igiti wofata kugira ngo uduge kuri uwo musozi. Ntugumubona ubwo bugaragwa ubona umenga nta mazi ariyo, nta n'igitegwa na kimwe. Mugabo kuko yuguruye, mu bugaragwa hasangayo ibitegwa kandi byinshi kandi byiza. Uraza gusangaho amata n'ubuki. Muri ubwo bugaragwa nyene uraza kuhasangayo n'amazi, imbizi z'amazi, amazi meza y'umusarara uraza kuyasanga muri ubwo bugaragwa, kubera yuguruye. Harageze rero. Chaka, birashoboka. Ego tangura kubona bidashoboka, ubu bone nk'ibishoboka, kandi birakunda. Kandi nubwo bigoye birashoboka, kandi nubwo binanije birashoboka. Uhoraho arakuzi kandi agufitiye umugambi mwiza, kandi arakwibuka, kandi agira icyo akora mu bugingo bwawe. Numvirize kano karirimbo, tugira dusenge. Niwitunganye kugira ngo dusenge. Ivyo byose ubona umenga ntibishoboka, ubishire mu kwizera ko bishoboka. Ikintu cya mbere ngomba ko witahura, witunganye, usaba Imana imbabazi. Muno mwanya ngirashomo kano karirimbo, no mwanya wawe ubwawe wisengere, wezwe, usaba Imana iguharire ivyo byose wagendeyemo bidashoboka, nako bitameze neza. Ivyo byose wagendeyemo bitameze neza, wihane, wature imbere y'Imana, kandi wumve ko wejejwe n'amaraso ya Yesu. Kandi imbere yuko tumva kano karirimbo, reka usubiremo no majambo ngira mvuge. Mwami Yesu, ndakwizeye kushoboye, ariko nagendeye muri byinshi bitaguhesha icubahiro. Narakoze ibyaha byinshi kandi byatumye ubabara, kandi byatumye ntashika ku masezerano yanje. Yesu Kristo, numparire, unyezeshe amaraso yawe, maze shobore kwinjira mu isezerano ryanje, mu izina rya Yesu, amen. Reka ndaguhe kano karirimbo uwandanye muri iryo sengesho. Komeza usenge wenyene, senga ubwawe, komeza usenge, ndaza gusengera mu nyuma. Komeza usenge, ubwire Imana ivyo bibazo vyawe byose, maze wishimire ko igira yugurure kugira ngo winjire mu ryasezerano ryawe.
komeza usenge, komeza usenge, komeza usenge. Mubwire ati nikumbuke, nikumbuke, unyibuke papa, unyibuke nanje nugururirwe. Mbe muri ico gitigi c'abaza kugururirwa, nimba igitigi kiza kuba babiri, mbe ndimwo, nimba aza kuba ari umwe, aba ari jewe. Mubwire, mumwereke ibibazo vyawe vyose, arabizi kandi arabisobanukiwe. Mwereke, mubwire, komeza usenge. Uyu mwanya ntufate minenegwe, ni umwanya mwiza ku bwawe kandi ni umwanya w'ikimazi kinini cyane. Uyu mwanya ntuzi kuzosubira kandi kuwubona, ni umwanya udasanzwe. Numwegere. Ndarusa ama message ariko ambwira ati Jack ndiko ndishugwa ati n'amasezerano yanje, ati iyo nyishu ni yanje, ati ni jewe ntegerezwa kwinjira muri urwo rufunguzo, jewe ntegerezwa kwinjira muri uwo muryango wuguruye. Ni wewe, akira ni gwawe. Ntusamare, ni umwanya wawe. Imana igira icyo ikora mu bugingo bwawe. Yakubwiye ati sinzoguheba kandi sinzoguhemukira, azokoma ari kumwe nawe. Rya jambo ati ngira ndagukuze, agira gushire hahandi kuri rya sezerano ryawe. Ntusamare, ni umwanya wawe mwiza cyane kugira ngo umubwire Imana. Wamaze gusaba imbabazi, wamaze kwiyeza, nta mpamvu nimwe yotuma Imana itabikora. Amasengesho y'umunyabyaha imbere y'Imana ni kinuka, ariko amasengesho y'umugororotsi imbere y'Imana azana ubumote bwiza. Niyo mpamvu utegerezwa kwezwa kugira ngo amasengesho yawe ashike imbere y'Imana. Reka ndagusengere kandi nawe ukomeze gusenga kugira ngo Imana ishitse amasezerano yawe. Ni umwanya wawe wo kwinjira, ni umuryango wuguruye. Harageze rero ko winjira. Ugeze ku munsi wawe w'indwi, Yeriko yawe irabomotse rero, igira ibomoke. Na kanyisase ageneye hahandi, ni hahandi hasigaye akantu gatonya, kandi nta kibazo na kimwe kidashoboka imbere y'Imana. Nubwo coba ari ikintu kinini, ubona ko ari kinini cyane, kiruta ubunini uko Goliyati Abisirayeli bamubona, Imana irashoboye kugikora kandi ishobora kugikura imbere yawe. Nubwo coba ari kinini nk'ikiyaga gitukura Abisirayeli babona imbere yabo, Imana ishobora kugicamo ibice bibiri kandi ukaronka aho uca. Nubwo coba kinini cyane nka ya mibembe, nubwo coba kinini cyane gose kikaruta uko umuntu yociyumvira kuba imvura itogwa. Mugabo Eliya yaravuze imvura iragwa, yaravuze imvura irahagarara. Ico ni ikintu ushobora gutahura. Kandi aba bantu tuvuga bo mu ijambo ry'Imana suko bari abantu badasanzwe, batajya nk'abandi, batavutse nk'abandi, bari bameze nkatwe. Ijambo ry'Imana rivuga ati Eliya yarameze nkatwe, bari bameze nkawe. Mugabo bagira ukwizera gusa, batahura ibyo abandi badatahura, babona ibyo abandi batabona, babona ibyiza mu bibi. Amen. Okay, tugiye gusenga kandi wizere ko Imana igiye gukora. Mana data wa twese vyagiye ahera hawe, ndagushimiye kuri no jambo ryiza uzanye uno munsi. Uje kugira ngo wugurure papa, kandi byari byarugaye. Hari abantu benshi byari byugaye, barakora urudandozo bikanka, bakora ibikorwa ibi na biriya bikanka. Yarakeneye umwana, mugabo byaguma byugaye. Yarakeneye ko ugira icyo ukora, mugabo byaguma byugaye. Yarakeneye ishure, mugabo byari byugaye. Yarakeneye umugabo, mugabo byari byugaye. Yarakeneye umugore, mugabo byari byugaye. Papa, n'uyu munsi ugira ukore ikidasanzwe kizotuma abantu bawe bakwibuka, kizotuma ata muntu n'umwe yibagira ivyawe. Abisirayeli waguma ubibutsa ibyo baciyemo, watangiye kubibutsa, urabibutsa bya bindi na bya bindi, ubibutsa na cya kiyaga gitukura na ya mane wabaha na bya bindi byose uko byagenda bikurikirana. Mana, gira icyo ukoze kugira ngo bazogira icyo bakwibukira ko nabo. Bararondera inaye bazoshinga. Nivyo ni kenshi abana b'abantu badashima. Ndazi ko ari kenshi batakubwira bati urakoze, ni kenshi batavuga bati Mana wagize icyo ukoze. Mugabo Mana, ndagusabye ko wogira icyo ukoze, kumbure kuhera uno munsi bagiye kwiga kugushimira, maze bashingire n'intaye n'abatari bake. Papa, gira icyo ukoze uno munsi. Zino tariki zibitariki batazopfa bibage mu buzima bwabo.
urazi impamvu uvuze ati wuguruye? Urazi impamvu wavuze ati ubwira umukuze? Urazi impamvu wuguruye iyo miryango kugira ngo arengane? Urazi impamvu wagombye ko Yeriko tuyigako? Yeriko irakonvomvowe. Nubwo byari bigoye, nubwo byari bikaze, nubwo byari bikomeye, nubwo Yeriko yari ikomeye, nubwo umenga byari biteye ubwoba, ariko Yeriko irahomvomvotse. Nubwo Goliyati yari ahagaze ngaho aboneka ko ari kigatanya gikomeye cyane, ariko iravuyeho. Ewe Yesu, Goliyati aravuyeho. Abana bawe bagira binjire mu gihugu gitemba amata n'ubuki, bagira binjire muri amasezerano yabo, uzobarindire muri ayo masezerano. Yesu Kristo bagirire neza, bashitse ko y'amasezerano. Erabuye ariko ararira, papa yapfukamye ariko ararira n'agahinda kenshi. Uyu wundi nawe yabuze icyo avuga, yumiwe kumva icyo ugira ukore mu bugingo bwiwe. Yesu Kristo gira icyo ukoze, abantu bose bamenye kuri Imana. Ndagomba kuno munsi haza kuba intahe zidasanzwe. Yesu Kristo, reka abantu bawe baronke umwanya wo gushinga intahe, reka baronke umwanya wo kugira icyo bavuze ku bugingo bwabo, reka bagire icyo bavuze ku cyo wakoze. Yesu Kristo, ndizeye ko ugiye ubikore, kandi ndizeye ko uza kubikora. Ni mu izina ryawe gira Yesu Kristo, umwami n'umucunguzi wacu, amen. Wari kumwe na Jackson Nkeshimana. Nimba ufise ikibazo urashobora gutelefona cyangwa ukanyandikira kuri 79 57 14 29 79 57 14 29. Ivyo byose bikugoye, ntugire ubwoba, ugira winjire muri Yeriko agira konvomvoke. Yeriko kuri uno munsi iri mu gihugu cya Cisjordani, kandi ni novuga ko ari mu burengerazuba bwa Yorodani. Yeriko uno munsi ni igihugu kimeze neza, ni igihugu kirimo ivyama vyinshi cyane, kandi ni igihugu kiri hasi, ni intara canke ni gisagara kiri hasi cyane. Tuvuga duti ari bisagara usanga biri hejuru ku misozi, mugabo nico gisagara ca mbere tuvuga ku isi kiri hasi. Abazi biharuro kiri kuri -240 metres, nuvuga ko kiri hasi cyane. Ni gisagara kimeze neza, ni Imana irekuriye ko nawe winjira mu gisagara cyawe kimeze neza, gitemba amata n'ubuki. Harageze, ntugire ubwoba, Yesu agira kugirira neza. Amen, 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 amen.